ariko umwanditsi yaravuze ngo imbere y'Imana niho tugwa kandi imbere we niho tuvyukira. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kumenya ngo niyo nananiwe nkagwa ahantu ngwa mu maboko y'Imana, kandi iyo Mana niyo nyene izosubira kumvyora. Nta na rimwe accusation, nta na rimwe Imana itwiciraho, nta na rimwe Imana idukondana definitivement, ahubwo iyo Imana ikuvugishije wakoze icaha ikwereka aho waguye, ikakwereka umutego waguyemo, ikakwereka ibishoboka ni wayirekurira ukayemerera ikagutwara. Imana ikwereka possibilité zo kubohoka complètement. Imana ntivuga ngo birarangiye urampemukiye wambwawe, siguki Imana ivuga. No? Satani ni wakubwira ivyo, ariko Imana irakubwira ngo mwana vyakunaniye subira uhaguruke ingo tujane nzogushoboza, ni jewe nkomezi zawe, ni jewe nzogushoboza, ni jewe mbohora, ni jewe nkiza. Ntusubire kwibona nk'igitangaza, ariko jewe ni gitangaza. Kandi no muri uko kunanirwa kwawe je ndukugororoka kwawe.